Muri iki cegeranyo nimero 36 cyo kuva kw'igenekerezo rya 21 gushika ku rya 27 Ruhuhuma umwaka wa 2022 cyasohowe n'umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka kijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu kwama usohora burindwi agateka kazina muntu kifashe uko abantu 10 barishwe muri abo batatu batowe ibiziga abantu 5 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina umuntu umwe arahagarikwa bidakurikije amategeko. Muri ayo mabi twavuze abagore 4 n'abana 4 barishwe abana 2 b'abahungu barakorerwa amabi afatiye ku gitsina umugore umwe arahagarikwa bidakurikije amategeko. Iki cegeranyo kiradoma ku rutoki abakoze ayo mabi nabo akaba ari bamwe mu bagize urwego rw'imbonerakure, bamwe mu bakozi b'iperereza, bamwe mu bapolisi na bamwe mu bari mu ntwaro. Ku kibazo cyo kumenya ko imbonerakure canke abari mu rwego rw'iperereza canke abapolisi canke abari mu ntwaro ko boba badomwa ko urutoki ko harimo abica abantu, kibazo cyuko atitwamenya gute biroroshe kumenya kuko mu mbonerakure canke abakozi b'iperereza canke mu bapolisi canke mu bari mu ntwaro hari abakora baharanira ubahiriza agateka kazina muntu n'abandi bakora bahonyanga agateka kazina muntu. Muri abo rero bakora ubahiriza agateka kazina muntu iyo babonye ko hariho abahonyanga agateka kazina muntu muri bo niho badoma ku rutoki abo nyene bakaca babimenyesha umuhari uharanira agateka kazina muntu y'Igitega.